hari icyo wabwiwe n'umwami Imana, hari icyo Imana yakubwiye, gushishikara kwizera Imana izabishitsa. Hari umunsi uzaririmba indirimbo y'ishimwe, hari umunsi uzaririmba zaburi 126 ivuga ngo umurongo wa 3 ngo niko kuhora dukora ibikomeye natwe turanezerewe. Iyo ndirimbo izabagwawe, izabagwawe. Iyo ni indirimbo uzaririmba kubera Shalom. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo aganze imitima yanyu. Ndabahaye kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikizwa na CANAAN TV. Muri kumwe na Evangeliste Patrick Ndayishimiye. Turabashimiye ngene muhora mukurikirana ibiganiro za CANAAN TV. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Reka dusenge. Data mu izina rya Kristo Yesu, ganiriza imitima yacu, uganirize imitima y'umwe wese ubwe kumva rino jambo ryawe. Ganirize twebwe twese mwami, mwemu wawe mwiza azavugane natwe. Kaze, haleluya. Kaze uganire natwe mwemu yera. Kaze uvugane n'umwe wese. Mwizina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Bavandimwe, ndabifurije ukwezi kwiza kw'indwi. Kuzabera ukwezi kwiza ko kuba mu ijambo ry'Imana. Uku kwezi ndakwifurije kuzosoma ijambo ry'Imana. Ndakwifurije kuzofata umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana. Amen. Ndakwifurije kuba mu ijambo ry'Imana. Ndakwifurije guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Ndakwifurije, haleluya, gusoma igitabo cyitwa Bibiliya. Bibiliya ijambo ry'Imana. Uzakigira umugenzi wawe wa mbere kuno kwezi kw'indwi. Mbere yuko utambuka, mbere yuko ugenda, mbere yuko usohoka mu nzu yawe, gerageza urabe ivyanditswe ushira ku mutima wawe. Gerageza urabe ijambo usengeramo. Ndakwifurije gusoma ivyanditswe byera. Muri uko kukwifuriza gusoma ivyanditswe byera, reka ndagusomera ijambo ryanditse mu gitabo cya Luka. Igice cya mbere umurongo wa 45. Harimo umurongo nkunda cyane, ijambo rihezagira umutima wanje. Riravuga ngo kandi hahigwa wewe wizeye, kuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Ibyo wabwiwe n'umwami Imana. Hahigwa wewe wizeye, kuko icyo wabwiwe n'umwami Imana. Icyo nabwiwe n'umwami. Urashobora mu by'ukuri, hariho abantu bazi yuko Imana ivugira gusa mu bahanuzi. Imana ivugira mu ijambo ryayo. Haleluya. Imana yumva ivugo yayo. Narababwiye umunsi mwe ngaha, n'amasengesho yacu ategerezwa kuba ahagaze mu ijambo ry'Imana. Amasengesho yacu agomba kuba afise imizi mu ijambo ry'Imana. Hahigwa wowe wizeye, kuko icyo wabwiwe n'umwami Imana. Hari icyo yakubwiye itarashitsa, izagishitsa. Imana ntizibesha. Imana, oh haleluya, Imana ntizibesha. Reka nsome umurongo umwe hano tarabandanya mu gitabo cya Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11. Haravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho rinza ko rirambaza riti, ubonye iki ga Yeremiya? Ndavuga nti mbonye ishami ry'umurinzi. Maze Uhoraho aranyishura ati, witegereje neza, kuko ndindi ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Kuko ndindi ijambo ryanje. Yeremiya we, witegereje neza. Haleluya. Yeremiya witegereje neza, kuko ndindi ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Hahigwa wowe wizeye, kuko icyo wabwiwe n'umwami Imana kizashika. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Hari icyo wabwiwe n'umwami Imana, hari icyo Imana yakubwiye, gushishikara kwizera Imana izabishitsa. Hari umunsi uzaririmba indirimbo y'ishimwe, hari umunsi uzaririmba zaburi 126 ivuga ngo umurongo wa 3 ngo niko kuhora dukora ibikomeye natwe turanezerewe. Iyo ndirimbo izabagwawe, izabagwawe. Iyo ni indirimbo uzaririmba kubera iki? Hari ijambo rizoba ryashitse ku buzima bwawe. Hahigwa wowe wizeye, kuko icyo wabwiwe n'umwami Imana. Haleluya. Mana, ndagushima ko ari ijambo wambwiye. Ndagushima ko ari icyo wavuganye naje. Ndagushima ko tufite ijambo ryawe. Warakoze kuduha ijambo ryawe Mana. Iryo niyo twizera. Haleluya. Icyo watubwiye duhagaze mu ijambo ryawe kizashika. Umurongo igice cya mbere umurongo 37 haravuga ngo kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Ijambo ryose Imana itubwira rifite ububasha bwo gukiza, bwo kubohora, bwo kwirura. Ijambo ry'Umwami, kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Tajambo rivuye ku Mana ribura ububasha.
ijambo ryose dusoma, haleluya, rirafite ububasha bwo gukiza, bwo kubohora, bwo gutabara. Amen. Fata iryo jambo riri imbere yawe. Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira ngo ijambo riri ruhande yanje, hafi yanje, ngo riri mu kanwa kanje no mu mutima wanje. Haleluya. No mu mutima wanje harimo ijambo ry'umwami. Hahirwa wowe wizeye, nta jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Ijambo ryose uzatura urikuye muri Bibiliya uzamenye ko rifite ububasha. Ijambo ryose uzosengeramo uhagaze mu ijambo uzomenye ko rifite ububasha. Nicyo gituma mu kwezi kw'indwi ndakwifurije gusoma Bibiliya. Ndakwifurije gusoma Bibiliya, ndakwifurije kwatura Bibiliya, ndakwifurije kurota ijambo, ndakwifuriza ijambo ry'Imana. Umva, reka kuvuga ivyo uri kurabona bitari ko biragenda neza. Vuga icyo ijambo rivuga. Reka kuvuga iyo misozi yibwira ijambo. Imisozi izayumva ijambo ntizayumva amarira. Yesu yaratubwiye ijambo ryiza muri Mariko. Aravuga ngo wobwira uwo musozi shinguka, ugashinguka. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Mu gitabo cyo guharura 23:19 harabwo ijambo nakunze rivuga ngo erega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubire, ngo umuntu ngo yisubire. Ubu abantu bazabisubiraho. Umuntu azaguheza ikintu waje kumwishyuzwa mubwira akakubwira ngo oya akaguhindurira, uwo ni umuntu. Erega Imana si umuntu ngo ibeshe cyangwa umwana w'umuntu ngo yisubireho. Haleluya. Ibyo yavuze mbega ntibizobikora. Ibyo yashinze ntizobishitsa. Haleluya. Ndashima Imana kuko ibyo yambwiye maze kubibona. Hariho n'ibindi niteze kubona muri kuno kwezi. Hariho n'ibindi uzobona mu kwezi k'umunani. Hariho n'ibindi uzobona uko. Haleluya. Kubera iki? Imana ntizibesha. Ntizibesha. Si umuntu ngo ibeshe, si umwana w'umuntu ngo yisubireho. Haleluya. Umurongo wa 20 uvuga ijambo nakunze cyane. Haravuga ngo raba n'abari wo kubahezagira nayo yarabahezagiye, naje sinshobora kubihindura. Twebwe turabanyamugisha. Umva ndakubwire, ndagutangarize inkuru nziza. Inkuru nziza ni iyi: uri umunyamugisha. Reka kumva yandi majwi akubwira gukinyiza, ayandi majwi badayimoni arukunza atana atwinjirana akakubwira akakumvisa yandi majwi. Hale, turabanyamugisha twebwe. N'abari wo kubahezagira nayo yarabahezagiye. Naje sinshobora kubihindura. Naje sinshobora kubihindura. Naje sinshobora kubihindura. Haleluya. Man, ndagushima ko wampaye umugisha w'ijambo ryawe. Ko wampaye ijambo ryawe. Ntabwo bafise. Petero yaravuze ngo nikitara ryakira hacuza umwijima. Hari umwijima uri kurabona imbere yawe. Ubwire utangarize ijambo ry'Imana. Ngo nikitara ryakira hacuze umwijima. Hari umwijima wabayemo muri amezi atandatarangiye. Umva, fata ijambo ry'Imana uryature bukuru uwo mwijima. Itara ijambo ry'Imana ni itara. Dawudi yaravuze ngo nitara rimurikira ibirenge vyanje. Haleluya. N'umuco umurika mu nzira. Hari umwijima uri kurabona imbere yawe. Atura ijambo ry'Imana. Uko ta jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Arahiriwe wowe uryizera. Haleluya. Izera ijambo ry'Imana. Izera ijambo ry'Imana. Hale, izera ivyanditswe vyera. Yaravuze Dawudi, aravuga ngo narifashe ndibika mu mutima wanje kugira ngo singucumureko. Nararifashe ndaribika mu mutima wanje kugira ngo singucumureko. Muvandimwe, nkundira ndakwifuriza kino kintu. Fata umwanya wo gusoma ibyanditswe byera mu kwezi kw'indwi. Fata umwanya wo kwatura ijambo ry'Imana. Yeremiya yavuze ngo ndi inyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Reka ndagirize mu ijambo yabwiye Yeremiya. Igice cya mbere umurongo w'9. Mwumve. Igice cya mbere umurongo w'9. Yaramubwiye ngo maze uhoraho aramvura ukuboko akora ku munwa. Uhoraho arambarira ati nshize amajambo yaje mu kanwa kawe. Akora ku munwa waje. Ukore ku munwa uvuga ijambo ry'Imana. Umurongo wa 10. Raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bwo kurandura. Randura ico kintu cyose ubona kitatewe n'Imana. Kirandure uhagaze mu ijambo ry'Imana. Randura iryo shavu mu buzima bwawe. Randura ubwo bwibone. Randura ubwo busambanyi. Randura iyo muka mubi. Randura ico kintu kidahimbaza Imana mu buzima bwawe. Randura iyo nyota itariyo. Randura iryo shari, randura ubwo buryarya, randura icyo Satani yaje gutera mu buzima bwawe, mu muryango wawe kitarico. Randura mu kwezi kw'indwi, randura. Haleluya. Haleluya. Yeremiya we, ndashize amajambo yaje mu kanwa kawe. Ndaguhaye ubushobozi bwo bigo by'abami bwo kurandura, gusangangura
haleluya, gusangangura, guhonya, gukomvomvora, no kubaka no guteragira, no kubaka no guteragira. Hari ibyo ugomba guteragira. Teragira ijambo ry'Imana, teragira umunezero, byuka mu gitondo deklara umunezero, haleluya, deklara amahoro, deklara ubwiza bw'Imana, vuga. Oh haleluya. Umva Ezekiyeli Imana yaramubwiye ngo Ezekiyeli ngo mbega yabagufwa yumye arashaka kuba mazima, yaravuze ngo mwana ni wowe ubizi ni wowe ubizi. Aravuga ngo vugira kuri ayo magufwa. Inde Ezekiyeli, wewe nyine Ezekiyeli, vugira kuri ayo magufwa. Amagufwa yumye azayumva ijambo, amagufwa yumye ntazayumva amarira, ntazayumva amaganya, ntazayumva kwiganyira, oya azayumva ibyanditswe. Vugira kuri ayo magufwa Ezekiyeli araba mazima, haleluya. Ikintu cyose gitatewe n'Imana, yavuze Yeremiya ngo nashize amajambo yaje mu kanwa kawe, ndaguhaye ubushobozi bwo kurandura, gusenya, gukomvomvora no guteragira, haleluya, haleluya. Icyo uteragira cyose ndagutangarije kuko uzokibona. Nta jambo ry'Imana rihera. Erega Imana si umuntu ngo ibeshe, si umwana w'umuntu ngo yisubireho, haleluya. Nabare kubahezagira nayo yarabahezagiye, naje sinshobora kuhindura. Ndagushima Mana ku ijambo waduhaye, turagushima kuko turabanyamugisha kubera ibyanditswe byera waduhaye. Sifa kwa Yesu. Imbuto turiko turabiba hirya no hino mwami, uyivomere. Hari umunsi tuzosarura, hari umunsi tuzoshima Imana, hari umunsi tuzovuga kugira neza kwawe. Oh sifa kwa Yesu. Urakoze mwami, icubahiro n'amashimwe bugarukire mu izina rya Yesu mwami wacu, amen.